Turabaramukije cane bakunzi b'ibiganiro bisanzwe bitambutsa kuri Ntambwe Idahita TV, amahoro y'Imana niyo tubipfurije mu byanyu no mu banyu. Turabahaye kandi ikaze mu kiganiro Umutima w'ubugingo cuno musi, mugira mushikirizwa na jewe Janvier Manirambona, nkaba ari jewe nsanzwe ndakibategurira kandi nkaba ari jewe nsanzwe ndakibashikiriza. Abamaranye natwe imisi murazi ko dufise urukurikirane rw'ibiganiro 10 vya Noel, twataziriye Noel nziza turiko turabashikiriza. Mu kiganiro Umutima w'ubugingo rero cejo haheze canke se ejo hahise twabashikirije igice ca kane. Ico gice ca kane twatanguye citwa ngo abamarayika mw'ivuka rya Yesu Kristo, kandi ico gice twarababwiye yuko kigizwe n'uduce dutandatu, ariko mugabo ko utwo duce tudashobora kutubashikiriza twose carimwe mu kiganiro kimwe. Tubabwira yuko rero utwo duce dutandatu tuzotugabura mu biganiro bitanu, aho ikiganiro ca gatanu kizofatanya agace ka gatanu n'agace ka gatandatu. Gutyo rero bigaca biba ibiganiro bitanu birimwo uduce dutandatu, aho vyari kuba ibiganiro bitandatu bigizwe n'uduce dutandatu, agace kamwe kamwe kose kakagirwa n'ikiganiro cako. Rero mu kiganiro tuberuka twaciye tugira ko tubashikiriza agace ka mbere, aho ako gace ka mbere kavuga ngo umumarayika Gaburiyeli kwa Mariya, Imana yacu nihimbazwe. None rero murumva yuko tumaze kubashikiriza ibiganiro 4 muri vya biganiro 10, ni kuvuga yuko hasigaye ibiganiro bitandatu. Uyu munsi tugomba tubashikirize ikiganiro ca gatanu. Murumva yuko urugendo ruracariho, inkingi iracari ndende, ariko mugabo kandi burya ko twabitanguye vuba cane turabisozera. Imana yacu nihimbazwe. Rero imbere yuko kumbure tubandanya, twagomba tubanze tubacire ku mayange twaduce kugira ngo tubone kubabwira agace rero tugomba tuvugane ko ubu, kubera yuko birashoboka yuko hariho ababonye kino kiganiro mugabo batabonye ibiganiro vyarenganye. Abatashoboye kubona ibiganiro vyarenganye, bataza ayo makuru ayariyo, ingene kino kigabane ino chapitre twayigabuyemwo uduce dutandatu mugabo tuzodushikiza mu biganiro bitanu, twagomba ngo tubacire ku mayage gatoya, tubabwire ubwo buce bugize ino chapitre canke se kino kigabane. Ni kuvuga kino kigabane citwa abamarayika mw'ivuka rya Yesu Kristo. Hanyuma agace ka mbere ari nako twaravye ubuheruka kavuga ngo umumarayika Gaburiyeli kwa Mariya. Agace ka kabiri rero nako kavuga ngo umumarayika kwa Yosefu canke kwa Yozefu. Kandi ako gace niko tugomba duce turabira ko mu kanya turabire hamwe. Hanyuma agace ka gatatu nako kavuga ngo umumarayika abibarira abungere. Ni kuvuga tuno duce twose mudukurikiranye musanga tuguma tugarukana ijambo rivuga ngo umumarayika umumarayika umumarayika, kubera ni kigabane kigizwe n'uduce twerekana uruhara abamarayika bagize mw'ivuka rya Yesu Kristo, igikorwa abamarayika bakoze, ico bamaze abamarayika muri iri vuka rya Yesu Kristo. Twaravuze mu ncamake, twarabiciye ko mu kiganiro tubiheruka. Abataragikurikirana tubipfurije kurondera akanya, tubasaba kurondera umwanya. Murumva yuko biriko birababana vyinshi. Hari ikiganiro ca mbere, hari ikiganiro ca kabiri, hariho n'ikiganiro ca gatatu, hakaba na kino kiganiro ca kane twaraye tubonye. Ni kuvuga rero vyoba vyiza gusumba kugira ngo mushishikare kudahomba izi nyigisho, buno butumwa bwiza bwarenganye mu biganiro vyamaze kurengana. Urumva ko ari ibiganiro 4. Ryari niho hariho mwene data araho yariko aracumviriza, hanyuma aracumviriza nanumva mbwiye ngo ntako nari numva maze imisi mengo nazimye, ariko nukuri ngo numva ngo nciye numva umengo nsubiye kwaka, nciye numva nyene nosubira guhaguruka, nciye numva nsubiye byo ndahamara nk'umwanya nkavyumviriza vyose. Yariko aravyumviriza ngaha ndiko ndabivuza, nongera nkusubiramwo numviriza yuko kumbura hariho ivyo nokosoramwo, ivyo mba nafashe nyene ndiko ndabigirira nyene ntuzeye ndabitunganya ngaha ku mashini. None rero namwe ntimuhombe ivyo biganiro vyarenganye. Mu vy'ukuri umwanya uragoye turabizi, ariko mugabo muze mwigore murondera akanya mucishemwe mwumvirize ivyo biganiro muhereye ku ca mbere, muzoba mugize neza. Agace rero ka kane kavuga ngo umumarayika aburira abanyabwenge b'inyenyeri.
agace ka gatanu tuzofatanya n'agace ka gatandatu kavuga ngo umumarayika abwira Yosefu guhungisha umwana na nyina. Agace ka nyuma nako ka gatandatu tuzofatanya na kano gace ka gatanu kavuga ngo umumarayika abwira Yosefu guhunguka, Imana yacu nihimbaza. Twaravuze yuko buno buce bubiri bwa nyuma, kamwe kabwira Yosefu guhungisha umwana, akandi nako kamubwira guhunguka. Twaciye dushima kuzodufatanya kugira ngo tugira ikiganiro kimwe kiba arico kigize gikoranirwamwo buno buce bubiri. Uyu munsi rero turabira hamwe agace ka kabiri ko muri bino biganiro nyene bigize kino gice ca kane, aho kano gace ka kabiri twabonye kavuga ngo umumarayika kwa Yosefu canke kwa Yozefu. Ubuheruka kwe twaraje umumarayika kwa Mariya, ariko ubu naho turabira hamwe umumarayika kwa Yosefu canke kwa Yosefu kugira ngo kumbure tubandanye tuno duce. Imana yacu nihimbazwe. Imbere yuko rero dusoma amajambo tugomba twifashishe, nagomba ngo munyemerere mbanje ncishemo isengesho kugira ngo duce tubona kwinjira neza na neza mu kiganiro cuno munsi. Twiragize Imana bene data, Imana tugirire neza, ibane natwe, iganize imitima yacu biciye muri kino kiganiro. Mpora mpeza kigwe ndiko nasubira kumviriza ibi biganiro byamaze kurengana, nari jewe nabikoze, nari jewe nabitunganiza, nari jewe ndiko ndabibashikiriza. Iyo ndiko ndabyumviriza ndafashwa, nkumva mu by'ukuri se gushikuza, nkumva nanje umengo ntiyari jewe, umengo sinzi yo nariko ndabikura, kumbure ibyo nariko ndavuga narijya bitaba ari ibintu umuntu yahonda avuga ngo ndakuvuga iki atana kimwe nongeye atana kimwe nkuyeko. Rero hari igihe nari ndabyumviriza nkumva biramfashe. Ndibuka igihe nari muri Zambia, twaravuze muri bino biganiro muze mufate umwanya mu byumvirize. Naraciye mu bihe bitoroshe, naraciye mu bihe bigoye. Ibyo bihe bigoye rero utuganiro dukeya nari maze gutunganya, mugabo ibitari bike nemaze kubitunganya ku ma audio, ariko mugabo hari n'ibyo nari maze gutunganya ku mashusho. Nibyo rero nahora mvuza mu karadiyo nari mfise muri ibyo bihe by'umubabaro. Narababwiye ko ari ibihe naririmba ya ndirimbo ivuga ngo ni kuki wavyemeye Mana Nyagasani iby'akababaro, maze bikadushika ko ya ndirimbo ya ambassadeur, ya korale ambassadeur yo mu Rwanda. Ibintu nyene nk'ivyo kuko byari ibyo bihe, byari ibihe nasabwe, byari ibihe nariko ndageragezwa. Imana yacu nidutabaye. None rero mu ntunge mbe kubatebera dusenge. Mwami Imana nyaguhora ku ngoma, turagushimiye cane, utugiriye neza ko wongeye kuduhuza muri kino kiganiro umutima w'ubugingo, kugira ngo twongere tuganire muri rwa rukurikirane rwa bya biganiro byari byaragoranye ko tworonka akajya ko kubishikiriza, ariko uyu mwaka ukaba utwemereye Mwami Imana. None rero ndakwinginze ngo bane natwe, umuntu wese agiye gufata umwanya wiwe, umugendere, umuganirize, uvugane nawe iby'ubugingo, umwigishe kandi umutahuze. Nanje ngiye gushikiriza bino biganiro, nanje ngiye gushikiza no majambo, urangirira neza, urandosa ibyo nkwiye kuvuga, urankonekta mu mavuta yawe kugira ngo ibyo mvuga bibe ibintu byumvikana, bibe ibintu bikonvenka imitima y'ababyumvise, bibe ibintu birimo ububasha n'ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Amajambo yo kwishuri yonyine ntaco yomara, amajambo twamenye kubw'ibyo twagiye turacamo yonyine ntaco yomara, ibyakenge k'abana b'abantu ntaco byomara, ariko ibyawe bimanutse bikavangana n'ibyo ugomba gukoresha uciye muri twebwe, byoca bigenda neza, byoca bihembera imitima. Nakoze kuri Imana turimuje bitakuva ko byose bibe kure yacu, n'izina ryawe ryera Kristo Yesu tubisabye, amen. None rero bene data, dusoma aya majambo tubona mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice ca mbere. Dusoma duhereye ku murongo wa 18 tugeze ku murongo wa 24. Havuga ngo indanzi y'amajambo ivuga ngo ukuvuka kwa Yesu Kristo uko kwagenze. Dusome: ukuvuka kwa Yesu Kristo kwabaye gutya: nyina Mariya yarakowe na Yosefu ataramurongora, bamubona afise inda yavuye kuri Mpwemu Yera. Ariko Yosefu umugabo wiwe, kuko ari umugororotsi kandi kuko atagombye kumutetereza, yiyumvira kumubengera mu mpisho. Akivyiyumvira, umumarayika w'Umwami Imana
amwiyerekera mu nzozi aramubarira ati Yosefu mwana wa Dawidi, ntutinye kurongora Mariya umugeni wawe, kuko atwaye inda ya mpwemu yera, azobyara umwana w'umuhungu, nawe uzumwite Yesu, kuko ari we azokiza abantu biwe ibyaha byabo. Ibyo byose byabaye bityo, ibyo umwami Imana yavugiye mu kanwa k'uwavugishwa n'Imana, k'uwavugishwa nawe biboneke, ngo raba inkumi izotwara inda, ibyara umwana w'umuhungu, bazomwita Imanuweli, risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Yosefu yikanguye arabyuka, agira nk'uko umumarayika w'umwami Imana yamubariye, arongora umugeni wiwe. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi, nta n'amajambo dusomye tugomba kwishimikiza, tugomba guhagarara ko muri kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi. Mu kiganiro umutima w'ubugingo cuno nako cejo harenganye twabonye ikiganiro, ikiyago cabaye hagati ya Mariya na marayika Gaburiyeli, aho marayika Gaburiyeli yari yagiye kwa Mariya, agendeye Mariya. Imana yacu nihimbazwe. Twarabonye ko Mariya yemereye Imana ngo ishitse umugambi wayo mu isi imukoresheje, naho byabonekana ko bigoye kwemera. Bibutse yuko Mariya yari yimirije kubakana urwiwe n'uyu musore ava mu muryango wa Dawidi yitwa Yosefu, kandi ngo bibonekana ko yari yamaze kumukwa, kuko na Bibiliya ngaho ivuze ngo yarakowe n'uwitwa Yosefu wo mu muryango wa Dawidi. Imana yacu nihimbazwe. Byari bigoye rero kwemerera Imana ngo abyare, asame inda yindi adatewe na Yosefu umugabo wiwe yamukoye, bimirije kugira ubugeni. Sinzi igihe cyari gisigaye kugira ngo bagire ubugeni. Ibi bintu rero kubyemera ngo yemere gutwara inda, novuga ngo yigitwarire kubera yuko mu buryo bugaragara nta mugabo yari afise, ntiyari bwarushikemwo, bari bimirije kubaka. Rero muca mubyumva yuko kubyemera byategerezwa kumukwegera karambaraye, kwemera gutwara inda adatewe n'umugabo wiwe Yosefu yamukoye, yatanze inkwano, yatanze igiceri cyiwe, munyemerere mvuge gutyo. Ibyo bintu byarumvikana neza ko bitegerezwa kumukwegera akarambaraye. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo, aha ni mu gihe rero iki gihugu naco amategeko yaco yavuga yuko umuntu yagiriwe n'ikintu nk'icyo cyo gutwara igitwarire, mbere niyo afashwe asambana bamutera amabuye. Murabizi ko n'igihe Yesu yari akiri mu isi bamuzaniye ngo umugore ngo afashwe asambana, ariko ahantu bagiriye amakosa bazanye umugore wenyine, nkaho umengo bamufasha ariko aragira masturbation kumbure, nkaho umengo bamufasha ariko arisambanya, ariko yari yafashwe afise uwo ariko barasambana. Rero kubera yuko imico y'ico gihugu ico gihe novuga ngo yacinyiza abagore, novuga ngo abagore nta jambo bari bafise, nta gateka bari bafise. Muri ibi biganiro birenganye twarababwiye yuko na rusansuma zibaye baharura abagabo gusa, abagore n'abana batabaharura. Urumva yuko novuga ngo abagore nta jambo bari bafise. Rero umugabo ngo baca baramurekura, bazana umugore, baza rero kubwira Yesu uyu twamufashe asambana. None rero urazi ko ibyagezwe bivuga ngo uwo muntu tumwicisha amabuye, none weho bivuga ko iki? Imana yacu nidutabare. Ariko ndashima Yesu yaruciye neza kandi byagenze neza. Ayo makuru nayo batuzamwo kubera ko si inyigisho za Noheli byari byitayemwo mu ntunge. Rero Yesu iki gihe rero tukuvuka kwiwe, nk'uko twabivuze mu biganiro byarenganye, abamarayika bagize uruhara rudasanzwe
kuko bakoze igikorwa cyo kuba abamesaje, igikorwa cyo kumenyekanisha ubutumwa bw'uko yavutse, mbere ngo n'inyuma yo kuvuka kwiwe igihe cyose habonetse umugambi wo kugomba kwica cyangwa se kubangamira ugukura k'uyu Yesu, abamarayika ngo babyifashemo neza bakaza baratanga imburi. Rero Mariya ibi bintu byategerezwa kumukwegera akarambaraye, yategerezwa guca ahanishwa igihano cyo gupfa, bakamutera amabuye, nuvuga ngo bakamuhenurira mu rusumanyenzi ahantu mu manga, bamuboheye ku rusyo akazogwa iyo. Imana yacu nidutabare. Rero twarangize kijya kiganiro cy'agace ka mbere tubonye yuko Mariya yemeye kugira ngo Imana ishitse umugambi wayiciye kuri we. Rero ku bantu mwakurikiranye kijya kiganiro cyose nyine cyagenze kandi nanjye cyarandyoheye nahari ibyo nagishikirije. Rero abantu bakurikiranye kijya kiganiro mwokwibaza ibibazo bitari bike, aho mwokwibaza muti mbegaga yemwe ko Mariya yaraye yemereye umumarayika, akamwemerera umumarayika Gaburiyeli ko agiye gusama iyo nda akabyara uwo mwana w'umuhungu bakazomwita Yesu wanashaka. Mbegaga yemwe Mariya biraherera hehe ko yaraye yemeye gusama inda kandi afise umufiyanse yamaze no gukwa, kandi mu bwoko bwacu icyo kidashoboka kitabaho yuko wofatanwa imbanyi usamye ahandi kandi wimije kugira ubugeni bamaze no gupfa. Mariya none ga yemwe ko yaraye yemereye umumarayika akanavuga ngo ehe ndumugurano w'umwami Imana nanje bimbere nk'uko ijambo ryawe rivuze, ko yarayavyemeye, kabaye yarayavyemeye, none biraherera hega yemwe bigenda gute? Mbega muri kino kiganiro muhava mutubwira iyo biherera, muhava mutubwira ingene byagenze, byavuye bigenda gute, byavuye bikurikirana gute? Ku bantu bagisozereye bakacumviriza bohava bibaza ivyo bibazo, kumbure nimba batarasoma no makuru muri Bibiliya, kuko birabaho umuntu ugasanga nibyo yacumvirije mugabo izi nkuru zo muri Bibiliya mu by'ukuri akaba atazizi. Hanyuma kandi umuntu yokwibaza ati mbega none ga yemwe aho bukera Yosefu yakoye Mariya, yarungitse intumwa zo mu muryango wiwe bagatanga uburyo, bagatanga inkwano. Aho bukera kabiri rero Yosefu agaca abona Mariya afise imbanyi mahero igereza hariya, kandi imbanyi atari yiwiwe, ni ukuvuga Yosefu. Mbega ga yemwe Mariya bizoca bigenda gute? Ubwo ntibazoca baheza bizogenda gute? Mbega zohava aca arihisha inkwano? Mbega ga yemwe Mariya mwomenyera bizoca bigenda gute? Aho bukera kabiri Yosefu akamufatana inda yakuye ahandi, yasamye ahandi. Imana yacu nidutabare. Umuntu kandi yokwibaza ati mbega ga yemwe ko tuzi atawuhisha umwotsi inzira ikirasha, naho byakabaye, naho byigeze kuba aho bikunda kuhisha umwotsi inzu irikirasha. Wumvise ngo inzira ikirasha, nta kuntu na tumwe ushobora guhisha umwotsi inzira ikirasha. Kandi ko tuzi yuko atawuhisha inda yayisamye, ko atawuhisha imbanyi yayisamye, ipfa gukorokerayo ikura, novuga ngo ntiyasaze, womenga ahubwo n'umurima waronse ifumbire, waronse yangere, ubona mu minsi mikeya, mu ndwi nkeya, mu mezi angahe ngiyo yagiye habona. Ko atawuhisha inda yasamye, ko atawuhisha umwotsi inzira ikirasha, mbega Mariya azokwigwa hehe? Aho bukera kabiri bene umurango, Barundi, abanyagahinga, uwurenganye wese n'ugiye kuvoma, uwo bahuriye kuvoma, uwo bahuriye kumbure gusenya, kumbure uwo bahuriye mu isoko, uwo bahuriye mu ibotike, uwo bahuriye muri alimentation. Mbega ga yemwe Mariya azokwigwa hehe mu maso ya Barundi? Bizogenda gute? Bizoherera hehe? Mbega ga yemwe nazomaramara,
ntazorya ivyatsi, ntibazovuga ngo tera iyo sema, ntibazovuga ngo uwo muntu ni kivume, ntibazovuga ngo uwo muntu ni kimenabanga. Mbega yemwe, Mariya azokwigwa hehe? Azohungira hehe amaso y'abarundi? Mbega amajambo azovugwa, yemwe bizogenda gute? Iyo abari bo muri kino gihoho hariho amarezo sosiyo, umuntu akavuga ati mbega ga yemwe uruvugo Mariya azorukira, mbega ga yemwe azokwigwa hehe? Azohungira hehe? Ko amakuru yo ku mateleviziyo azoba avuga uyo muntu yasamye inda kandi atayitewe n'umuntu ngo ari inda y'Imana. Mbega ga yemwe Mariya azokwigwa hehe? Twokwimbira ngo mbega ga yemwe amakuru yo kuri Facebook azoyahungira hehe? Mbega amakuru kuri Instagram, mbega ibinyamakuru byo mu karere azobihungira hehe? Mbega ga yemwe Mariya ntazokwambara ibara, ntazoba yambaye ibara. Yemwe karabaye, mbega bizogenda gute? Imana yacu nidutabare. Abandi bokwibaza ati none ko twamaze kumva yuko ibyagezwe bya kino gihugu ari ibyagezwe bigoye kandi bihanisha umuntu nk'uyo nka Mariya, umuntu ibyo byabaye kuri Mariya cyo gutwara inda y'igitwaye kandi yaramaze gutangirwa ko inkwano, uko twumva ko ibyagezwe by'igihugu cyabo bibahanisha igihano cyo gupfa. Mbega ga yemwe bizogenda gute? Ibi byagezwe azobihungira hehe? Azokizwa niki? Azorokoka gute? Imana yacu nidutabara. Bari nabo bakabaza ati mbega hoho ya Mana ya Mariya, twite ya Mana ya Mariya, mbega ya Mana ya Mariya yemerera bya bindi, akemera agaheba amagara yiwe, akemera agaheba n'ubwo agasheta gatwe, akemera kwiyahura, akemera guheba amagara yiwe kubwo kuyigamburukira akayemerera. Mbega none iyo Mana yoyo yoba igiye kumuheba, yoba igiye kumurekera muri ibyo, yoba igiye kumutererana? Mbega yoba igiye kureka uko nyene ngo bigende uko nyene? Mbega karashize ingani ngo Imana ite mu kaga Mariya, imumaramaze, imutetereze? Uyu mwana n'ingene yari akiri ikibondo, yari akiri muto, yari yagiriwe ubuntu. Muri kino gihe ntibyoroshe kuronka uwuza kugusaba, muri kino gihe ntibyoroshe kuronka umufiyanse, muri kino gihe ntibyoroshe kuronka uwo mwubakana. Wewe yari yatomboye, yari yagiriwe ubuntu. Natwe twari twumva agashari nk'abige mu November b'ico gihe, natwe twari twumva tunundiwe kumva yaronse urugo, twiyumva tuti natwe tuzoronka urugo ryari. Mbega ga yemwe muri kino gihe ingo zigoye kuronka, Mariya none Imana ivyiwe igiye kubireka uko nyene, igiye kumureka uko nyene kugira ngo kadoda kiwe gapfe, gapotere, kagende amazima yongo, imurekere uko nyene apfe atagize ubugeni, ahubwo ubugeni bwiwe bupfe, urubanza rwiwe rupfe. Imana aho nyene karashize ingani by'ukuri yamaramaje kumureka kugira ngo akazoza kiwe gahagararira aho nyene, apfa atagize mariage. N'ingene yari yimirize mariage, n'ukuntu mariage iryoha. Urazi iyo bariko baravuza za bibi, noneho by'ukuri Imana iravyihojeje ga yemwe, n'ibirori byari vyimirije ahaye n'Imana by'ukuri igiye kubireka uko nyene. Yemwe nimureke n'ukuri nagatangaza. Niho bavuga ngo ibanga ry'ukwemera nagatangaza. Ibintu bibaye kuri Mariya ndumva bigoye, ndumva biteye agahinda, ndumva biteye umubabaro, ndumva yaba ari jewe ngira ngo sinzi yo nari gukwira, sinzi nyene umuntu yokwiyumvira byinshi, yobaza byinshi, yokwibaza byinshi. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi b'ubutumwa bwiza, Imana umuremyi w'ijuru n'isi nta na rimwe yigeze ikora ikosa nk'iryo. Imana ntiyari gukora ikosa nk'iryo ngo ireke Mariya, kuko Imana ntiyigeze n'umunsi wa rimwe ita mu rudubi umuntu ayikorera mu mwemu no mu kuri. Iyo umuntu yemeye kuyikorera mu mwemu no mu kuri,
iyo umuntu yemeye kuyishikanira, iyo umuntu yemeye guheba amagara yiwe, Imana nta na rimwe byigeze bibaho ngo ite mu rudubu umuntu nk'uwo, kandi Imana ntiyigera ita mu kaga, reka haba namba, ibyo naho byakabaye, nta naho byigera biba, nta na hamwe bizigera biba ngo Imana ite mu rudubi, ite mu kaga, itererane umuntu ayizigiye, ayigamburukiye. Imana yacu nihimbazwe, kuko Imana inzira zayo zirenga igihumbi, inzira zayo ni nyinshi cyane, ni Imana itabura uko ibigenza. Iyo ihisemo gukamya akagezi kamwe, iba yateguye akandi. Iyo ihisemo gukamya akagezi kamwe, iba yamaze kugurura kandi. Imana yacu nihimbazwe, iyi nzira yugaye iba yuguruye iyindi, ibizi ingene byose bizogenda. Mu gihe twebwe tuba tubona kumenga ubwacu buraheze, mu gihe twebwe tuba tubona kumenga ibyacu bigiye kugarukira ngaho, ariko iyi Mana yoyo iba yaretse ngo iyi nzira yaba ari witeze gutabarwa yugagwe, burya iba yayiretse hariho iyindi yamaze kugurura, nubwo amaso yawe yoba atarayibona. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi, muri kano gace ka gatatu kavuga ngo umumarayika kwa Yosefu. Imana yacu nihimbazwe. Hariho commentaire biblique nasomye, sanga rero muri iyo commentaire biblique bariko barasigura kuri ano majambo twasomye, sanga bavuga ngo mu bisanzwe mu ruhande rumwe ngo Mariya ngo yoba inyuma yo kuganira n'umumarayika. Ni commentaire, ni ntuze, ni point de vue bahagaze ko mu kuvyiyumvirako. Ati birashoboka yuko Mariya yoba inyuma yo kuvugana n'umumarayika Gaburiyeli, birashoboka ngo yuko ngo yoba yarahamagaye umufiance wiwe Yosefu, hanyuma akamubwira ati Yamara, ndafise ico nagomba ko tuvugana. Murazi muri kino gihe kumbuye barimwo muri kino gihe bari kuvuga ngo yakoresheje WhatsApp, amwandikira message canke aramutelefona canke amurungikira audio, abantu bamuramutsa ko ameze amakuru maki wamaye ndewe kutanganiza kutamvugisha nagukumbuye n'andi majambo menshi kumbure ibyongereza n'ibifaransa bigasekera za imisi n'ibindi n'ibindi. Hanyuma rero ngo yoba yarahamagaye Yosefu, hanyuma aramubwira ati Yamara rero nukuri burya hari ibintu byabaye mukunzi wanje, urazi ko twubaha Imana, urazi ko twese turaba mu nzu y'Imana, urazi ko ndi umusenzi, nawe urazi yuko dusengana mu cyumba cy'amasengesho. None rero hariho ibintu byabaye byagenze uku nuku, ngo aramubwira ibyabaye bya bindi twabona mu kiganiro cy'ubuheruka, nawe uzocumvirize, ntitwinda kubisubiramo kuko tusanga bigwije umwanya munini cyane rwose. Hanyuma Yosefu rero aravyumviriza, yumviriza ingene uwo mufiance wiwe amubwira yuko ngo marayika yaje akamwiyereka, akamubwira ibi nibi. Ati none rero burya ndafise inda, nukurishere ndafise inda, ariko mugabo si jewe, nanjye ntibyambuyeko. Urazi ibya ya Mana yacu, urazi n'amarira y'abakobwa mbere akenshi akunda kuba hafi, ugasanga aciye yiyuha iryose, ati nukuri urambabarira, nukuri nanjye si jewe, ufashe gusenga mbe hafi, n'ibindi. Aba rero muri iyo komandire bavuga ngo yoba yarahamagaye Yosefu aramubwira ibyabaye. Yosefu nawe ngo arabyumviriza ariko yumva biteye amakenga, na cane cane ko bavuga ngo tugendana amakenga nk'inuma, ntitupfe kwemera byose, tubanye dushire ku munzani, ubanze ushishoze. Abandi bacavuga ngo mbanje kuja gusenga, ngo Imana izombarira ngo nzokubwira. Uravyumva nyine ibintu nyene nk'ibyo. Yosefu ngo aravyumviriza, yumva biteye amakenga. Imana yacu nidutabare. Ni nkaho Yosefu yavuga ati ubwo iri siremintanya ryiwe
urumva uyu mukobwa ntuze wega aza kumbwira ngo nuku ngo afise inda biva kuri mwemu yera atera inda. Ibyo bintu birabaho, ibi bintu sirementanya agiwe. Ni nkaho Yosefu yavuga ati ibyo bintu hari uwundi muntu urabyumva ko byabaye. Kuva aho twasomeye amakuru ya kahise ka kera kuva mu gisokuruza hariya, hari uwundi muntu twigeze twumva yasamye inda ataryamanye n'umugabo, atagize bya bindi. Ibyo bintu birabaho ko hari umuntu hari aho byigeze kuba. Imana yacu nidutabare. Yosefu ashobora kuba yagize ibyo byiyumviro, akiyumvira ati none ibi bintu burya ubwo by'ukuri ibintu si ukugira ngo yigobyore, ntagomba kugira ngo agire abinyemeze, kubera yuko data wanje azi ko na jewe ndi umusenzi, arazi ko nama ncuritse umutwe muri Bibiliya. Burya mugabo ntazi ko mfise ubwenge. Abona rero dusoma Bibiliya akibaza ngo twaba turi ibigugu, yibaza yuko rero noba ndi ikigugu. Aribaza nyine yuko nk'ubu noshobora kubandanya processus ya mariage, amapreparation ya mariage, noshira mu ngiro urukundo rwacu mu gihe byagenze gutyo. Kubera ko nsenga rero yibaza ngo abasenzi duca tuba ibigugu, rero duca tuguma twubitse imitwe ngaho oya. Yibaza yuko rero jewe mpava ndi igiti cyo gupapura uko wigombeye. Yibaza ko ndi igiti cyo kuririrwa ko rero gutyo oya. Yoba ngo yariyumvira ibintu nk'ibyo, ibi bintu oyaye, ibi bintu sibyo, natwara atamena oyayesha, si umurenga, ibyo bintu twarutamena. Mariya we, twarutamena, urahenda abandi, urabesha abandi, uzobaze, uzoperereze. Siko bigenda, uko siko baturya Mariya oyaye. Nuca wiyumvira ngo abasenzi turi ibigugu, turiyumvira, turashiramwo ubwenge. Noneho n'ijambo ry'Imana ridusaba yuko tudapfa kwemera ibyo byose, udupfa kubyemera uko nyene. Utwara utamena, baga wifashe. Jewe uko siko meze, jewe Yosefu umwana w'abakeka abana baguhenze oyaye. Na ibyo bintu umbwira ko ari iby'Imana, oya uko siko duhendwa, twebwe uko siko baturya. Icyo ni kinyoma cyambaye ubusa. Ibyo bintu baga wifasha, jewe ibyo bintu ndumva yuko atari byo. Imana yacu nidutabare. Yosefu kubwayo makenga y'ibyo bintu abwiwe ngo acahitamwo kumubengera mu mpisho. Imana yacu nidutabare. Bantu muri ya komantere biblike nyene rero bagaca bahindukira bakavuga ngo ahandi naho ngo birashoboka yuko Mariya ngo amaze gutandukana n'umumarayika Gaburiyeli ngo ashobora kuba ngo yaragize ngo yariyumviriye ngo asubira kumedita, aramedita kuri ibi bintu byabaye, arabyiyumvira ko ariyumvira iyo aza kubihera mu kubisigurira abantu, ariyumvira iyo aza kubihera ngo abisigurire Yosefu, ariyumvira ati none jewe ubwo by'ukuri kino kintu ndashobora kugisigurira abantu bakacumva, kino kintu ndashobora kugisigurira abantu bikinjira, noba nabisiguye gute? Ni gute nshobora kuza nkumvisha abantu yuko jewe nkiri umwigeme yizigamye mugabo mfise inda, ntakuye mu mibonano mpuzabitsina, ariko iyo nda ari ya mwemu yera yavuye mu ijuru. Ibyo bintu nza kubisigurira gute? Mariya araraba asanga ibyo bintu ntibiza gukunda, ntafise yobihera, yiyumvira ibibazo bahava bamubaza kugira ngo bamusiguze ingene byagenze, yayisamye gute, byagenze gute, ibyo bintu batigeze kumva nabo kuva bakabaho. Mariya yumva ibyo bintu ntibisiga bwenge, mugabo aca avuga ati reka jewe ntege umutwe nk'umumobwa, reka mpitemo kubihebera Imana, reka ndabirekera Imana, jewe ndi umugurano w'umwami Imana, kandi ibihe ndimwo sinshobora kwisigura. Erega hariho ibihe umuntu ageramwo agasanga ibyo bihe yakorokeyemwo ntaco vyomara kwisigura, agasanga naho yo kwisigura ntivyomukura kw'iceyi yatewe n'ibihe yakorokeyemwo, agasanga kwisigura
kwisobanura nta nyishu byozana, hanyuma agahitamo guceceka. Mariya rero aba ati jewe reka ndabirekera Imana yonyene byo, kuko niyo yabitanguje, izomenya ingene bibandanya, izomenya ingene izobisozera. Jewe ndi mu biganza byayo, jewe ndi umushumba-kazi, ndi umugurano-kazi w'Umwami Imana, jewe bimbere uko yavuze, yo izokwimenya, nimba izobisigura, nimba izosigura, nimba izosobanura, nimba nzoterwa amabuye, nimba nzopfa, nimba rwanje rwageze, nta kundi kw'ibi bintu navyemereye Imana, kanatsinda sinari kwigabira. None rero reka nzunguruke Yeriko numye, hanyuma nicecekere, nyene umugambi azomenya ingene azobigenza. Sinohangayika nisobanura mu bantu, sinohangayika nisigura kwa Yosefu, kuko niyo yovyumva, nta muntu n'umwe yovyumva, nta muntu n'umwe yobisobanukirwa, nta muntu n'umwe yobitahura. N'abazobisoma mu bitabo bizobasiga, kuko barazi ingene bigenda kugira ngo umuntu asame inda, hanyuma avyare umwana muzima amwita izina. None rero ndabirekeye Imana nyene byo, izomenya ingene ibigenza. Imana yacu nidutabare. Nuko rero Mariya agirane ahitamo kureka ati Imana izomenya ingene ibigenza. Ya majambo rero twasoma muri Matayo igice ca mbere umurongo wa 18 umurongo wa 24, twabonye igikorwa kidasanzwe umumarayika yakoze akaja kwa Yosefu kugira ngo umumarayika akemura ikibazo cari cabaye co gufata ingingo yo kubengera Mariya mu mpisho, kuko umumarayika yari yamaze kubona yuko ivyo bintu bigiye kuba intambamyi mw'ivuka rya Yesu, ko Yosefu niyaguma bifashe uko nyene, kuko kwari ukuri, uko wowe yabitahura bikomprena kwari ukuri. Ariko mugabo natamenya ko ari ukundi kuri gusumba ukuri kwiwiwe, ijuru ryarabona yuko uyu mugambi uhuye n'intambamyi. Imana yacu nidutabare. Kubera ko rero Yosefu nawe yubaha Imana kandi akaba yarakunda Mariya, akaba atashaka kumutetereza ku mugaragaro, kandi ngo akaba atashaka kumwitwarira muntu uze mu bucamanza ngo ahanishwe igihano nk'uko ibyagezwe byabivuga cyo gupfa. Yosefu yaciye afata ingingo, aravuga ati jewe ko nagomba kumutetereza kandi nkaba nagomba kumuhanisha. Yaciye afata ingingo rero bisimo gufata ingingo yo kumubengera mu mpisho. Imana yacu nihimbazwe. Ni nkaho Yosefu yavuga ngo reka nta kundi ibya jewe na Mariya, naho byari bigeze kure, naho byantwaye uburyo bwinshi, ni koko narasesaguye amafaranga ngenda kubazisha intebe, ngura imatera n'amakusi, ariko ico gihe ntibyabaho n'akarorero kumbure. Reka naho byantwaye uburyo bwinshi, naho nabazishije imeza, naho nubatse inzu, naho nayisakaje amabati azimvye, naho nayubakije amatafari aturiye, naho nakoresheje byinshi muri uno mugambi wa Mariya w'ubugeni bwacu bwa Mariya, naho uyu mugambi wansahuye utwo nayifise twose, naho naye namaze gutanga inkwano, naho imiryango yacu jewe na Mariya imiryango yari isanzwe yamaze kubimenya, naho nk'akarorero naho n'amainvitation yari yamaze gusohoka, naho abantu bari babimenye, naho itariki ya mariage yari yegereje, naho twagomba tugira ubugeni. Ariko mugabo ko Mariya yampemukiye, ko umukunzi wanje yampemukiye, ko yatwaye inda akuye ahandi, ko yubahutse akagenda iyo yagiye agakurayo inda,
nta kundi reka nemere mpombe ibyo nari mfise, reka imyiteguro yacu igomba igarukire ngaho, reka bigombe bihagararire ngaho, nta kundi ko yubahutse akagendera muri ibyo, ko yubahutse agakora gutyoyi, nta kundi ndahevye akansura heba niko bavuga, nta kundi reka ndabihebe, reka ndabigarukirize ngaho, inkwe ziri kwegera ntibazove ngo ivyo vyavuyeko, reka ndabireke, hanyuma azimenya n'Imana yiwe. Ariko mugabo jewe nubwo biri uko, since mba umupagani, since ndamumaramaza, since ndamwararaza, nimba koko ari Imana. Turazi ko Imana jewe nawe twigishijwe itabura uko ibigenza. Jewe reka ndeke kwiyanduza, reka ndeke kubyivangamwo, reka nkuremo akarenge, mbere n'ibyo natanze sindabimwishuza, singenda kubyaka, reka nigumire ngaho ndabirekera uko nyene, hanyuma Imana izomenya ingene ivyigenzereza iyo Mana yiwe, reka ndamurekera Imana yiwe, hanyuma nanje nibananiza urugendo. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi, twabonye rero ngo umumarayika agenda kwa Yosefu, maze rero Yosefu akiri muri bya biharuro vyiwe vyinshi, afata ingingo izi na ziriya, yiyumvira ngo nobigenza gute, sindagumaramaze, mbega ndamumaramaze, mbega nitware inkwano zanje bazinsubize, mbega nitware amakado yanje bayansubize. Muri bino bihe vyovyo aba gutanga amakado menshi, ugasanga amatelefone Android, amasaha, ibiki, impuzu, imyambaro, ibirato, hari n'abatanga n'imiduga bafise amikoro mu nkundo, ugasanga habaho gutanga. Muri bijya biganiro byarenganye twababwiye mu kiganiro ca mbere ko ahari urukundo haba no gutanga. Muze mubikurikirane bene data, nk'ubu je n'ubumengo nogarukana ayo majambo, ariko mugabo sinojayo kubera ico bidutwara umwanya munini ya cane. None rero Yosefu avuga ngo reka ndabihebe ntaco, hisemo kumubengera mu mpisho. Akiri muri ivyo vyiyumviro vyiwe, akiri muri ivyo biharuro vyiwe, yiyumvira ingene yobigenza, akiri karakenyura ivyo akenyura, umumarayika w'Imana acarava mw'ijuru no kwa Yosefu ngo ba. Mu butumwa rero Yosefu yazaniwe harimwo amajambo avuga ngo, Yosefu mwana wa Dawidi, ntutinye kurongora Mariya umugeni wawe, kuko atwaye inda ya mpwemu yera, azovyara umwana w'umuhungu, nawe uzumwite Yesu, kuko ari we azokiza abantu biwe ibyaha byabo. Imana yacu nihimbazwe. Yosefu mwana wa Dawidi, naho ibyo uri kuriyumvira bibonekana ko ari byo, naho ibyo uri kuriyumvira biguteye gufata umwanzuro wo guheba kurongora umugeni wawe Mariya, naho ubona yuko wewe uri mukuri, ariko we hariho ukuri ukundi utazi. Ni koko wowe hariho ukuri wabonye nk'umwana w'umuntu, ariko inyuma ya kurya kuri we uzi hariho ukundi kuri Yosefu. Umve, uko kuri niko kuri nzanywe no kukubwira. Nzanywe no kukubwira yuko bijya wiyumvira, bijya abantu bose babona, bijya abantu bose biyumvira kuri Mariya, siko biri. Naho bamubona nk'umuntu yamenje, naho bamubona nk'umuntu yagotse, naho bamubona nk'umuntu agiye gupfa, naho bamubona nk'umuntu ibyagazwe bigiye gucira urubanza rwo gupfa, ariko ujya Mariya ntagiye gupfa. Oye, ntagiye gupfa kubera ari mu mugambi w'Imana. Umugambi w'Imana ugiye gushitswa mw'isi uciye kuri we. Yewe Yosefu, ntutinye ngo ni kubera afise inda, igenda niya mpwemu yera, igenda ni y'Imana, igenda ni umugambi w'Imana, igenda ni ukurema kw'Imana, igenda ivyiganda nabyo wotahura, bisiga ubwenge bwawe. Wewe iby'iwawe ubwenge bwawe bugarukira ngaho nyene. Igenda ni y'umugambi w'Imana. Rero ntutinye kurongora Mariya umugeni wawe, kuko atwaye inda ya mpwemu yera, azobyara umwana w'umuhungu, uzumwite Yesu,
kuko ariwe azokiza abantu biwe ibyaha byabo. Imana yacu nihimbazwe. Twarabonye muri bijya biganiro byarenganye mu kiganiro cya gatatu twarabonye ko kivuga ngo Yesu Kristo ninde by'ukuri. Abatarabyumviriza dushishikara kubasaba kuzobyumviriza, biba bibaye byiza gusumba. Ikiganiro cya gatatu rero cyavuga ngo Yesu Kristo uwo ari we. Yesu Kristo ninde by'ukuri. Rero twabonyemo yuko Yesu risigura umukiza, umucunguzi. Imana yacu nihimbazwe. Rero niwe azokiza, umukiza ari we Yesu niwe azokiza abantu ibyaha byabo. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo tuno munsi twabonye rero gukora ngo hari mu nzozi ariko abirota mu ndoto. Umurongo wa 24 uvuga ngo Yosefu yikanguye arabyuka agira nk'uko umumarayika w'umwami Imana yamubariye, arongora umugeni w'Imana yacu nishimye. Nanezerewe n'ano majambo. Yosefu nubwo yabona umengo ibyo yafashe nk'ingingo yo kubengera Mariya mu misho, nawe yabona umengo iyo ngingo yafashe niyo, ariko amaze kubwirwa nawe n'umumarayika, umumarayika akaba ari we nawe bimusigura akavuga ati bijya bintu nibyo, reka kubikekeranya yuko kuntu wabyumvise ijya n'inda ya mwemu yera, ahubwo haguruka uyo mugambi ntugire ikibazo, haguruka uca umutwara abantu batarabimenya, abantu benshi batarabibona, bitarasarisha, uca umutwara kuko umutwaye uzoba umukuye ko agasuzuguriro, uzoba umukuye ko iceyi, mu yandi majambo uzoba wemeye kwiyonda ari iwawe, uzoba wemeje yuko ibyo bintu ubizi. Imana yacu nidutabare. Yosefu nawe nyene acaremera kwitwa se w'umwana avutse mu nda itari yiwiwe. Kubera iki? Kubera yubaha Imana, kubera yumvira Imana, nawe agamburukira Imana. Imana yacu nihimbazwe bene data. Ni byiza cyane abantu bubaha Imana. Uyu Mariya yubaha Imana, yari umugororotsi, yavuze ngo ndi umugurano w'umwami Imana. Yosefu nawe yari umugororotsi, nawe nyine yagomba gukora ikintu kinyuranye n'ubugombe bw'Imana. Iyi ngingo yo kumubengera mu misho twabonye yuko yari yinyegejemwo ukutagomba kumumaramaza, kumutetereza mu bantu, kumwitwarira ngo ahanishe igihano cyo gupfa, kubera ko amakungu yose aramenyesheje mu bucamanza yuko iyo nda atari yiwiwe, ariko ahitamo kurondera ingene yogororoka ku ruhande rwiwe, hanyuma ugenda we byagoye ntiyagomba yuko yoca abanyagupfa. Muri kino gihe turi mu bihe tubona yuko umuntu akorokeye mu byaha umengo ntiwosubira no kunywa amazi muhiriwe, ntiwosubira no kumuramutsa, ntiwosubira no kumugwa mu nda. Nibuka umuntu umwe yigeze gusohoka avuye mu ishengero twasengana ico gihe, hanyuma rero uyo muntu arasohoka aja mu yindi dini, hanyuma yandura y'ibintu umengo nyene nkaho uhavuga ngo ni mpemu yera, bwabo bari abadayimoni. Uyo muntu ni ukuvuga mu buhingiro aho twaba, umuntu wese ntiyamukora muntu akatabanje kumusengera ngo amuhumanize, agasenga agashirira ngo amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu. Abantu bose bari bamaze kuba abapagani mu maso yiwe. Atanguye gusenga mu nzu, amabati yacatagwa kwasira, inzu ikagira ahantu ukamengo irajugumiye, ukamengo nyene kubera iki? Yaraboroga, yama asaraye. Imana yacu nidutabare. Rero Yosefu na Mariya bahitamwo gushira mu ngiro umugambi w'Imana. Yosefu ntiyagize ati uyu muntu nanjye yambabaje, nanjye ko yankoreye ikibi. Abakino gihe tumenyereye kubona yuko bahebanye, n'amafoto y'urukozasoni tuyabona kuri za Facebook na za YouTube n'ahandi bamaramazanya, kandi ayo mafoto y'urukozasoni bayafashe bari kumwe. We bagaca yikurako, agatamwa ashira ku ntuzeye. Imana yacu nidutabara. Ugaca usanga ahahora rwa rukundo rwahora rubajana ku mabici, ku mazi, ku mucanga hariya ku kiyaga hirya no hino, basohoka basubira banezerwa bagira aha, basanga ahahora urwo rukundo haciye hasubira urwango.
Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo, tuno munsi hari ikorasi yavuga ngo kwizigira Imana. Bene data narabonye ntibitekereza kwizigira Imana. Umuntu yizigira Imana, umuntu ayiherezamwo ivyizigiro, umuntu yizigiye Imana, umuntu yiyeguriye Imana, umuntu aba yinyeguye Imana. Bene data ntamaramara nakogwa n'isoni. Mariya yemera ko umugambi w'ubugombe bw'Imana buba kuri we, hanyuma Imana icibana nawe ahantu habonekana yuko aciriwe icobo ngo akigwemwo. Imana iragifurira, Imana iramurenganya, kuko Imana ikurikirana ijambo ryayo kugira ngo irishitse imyaka ibihumbi n'ibihumbi. Imana yacu nihimbazwe. Yosefu nawe kuko yubaha Imana, ingingo yari yafashe amaze kubwirwa ivyo ari byo, akumva Imana irabimwibwiriye, nawe aravuga ati nanje reka ahubwo nyaragase ndabishire mu ngiro abantu bataravyivangamwo, ndemeye ntaco iyo nda ndayitirigwe. Mbere ahandi havuga yuko ngo atigeze amwegera, ngo amwegere nk'umugabo n'umugore ngo baryamane bahuze ibitsina kugeza igihe Yesu yavuka. Kuko yavuga ati afise inda ya mpwemu yera, uwuzovuka n'umukiza, kandi ibi nanjye naravyizeye, nabayeho nzi ko bizoba biri mu vyagezwe twizera. Aya majambo narayasomye, ahubwo ico ntarinzi sinari nzi ko kizoba muri couple yacu. Ko ntewe iryo teka rero sinzomwegera kugeza igihe azokwibarukira, hanyuma abone kuba umugore wanje. Rero no mu buryo bw'umubiri Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo, none rero n'ano majambo rero tubonye ngo umumarayika kwa Yosefu. Umumarayika kwa Yosefu yaragiye gukemura kino kibazo cyagomba kuburizamwo nako umugambi w'Imana. Birashoboka yuko hari ubuzima uri kuracamwo ubona utawubona iyo uja n'iyo uva, kandi wari waravuganye n'Imana, wari wararonse amasezerano. Imana yari yarakubwiye ngo bizogenda neza, nzokugirira neza, nzogutabara. Ariko mugabo bikaba bitevye kuza, bikaba bitevye gushika, ukaba ushishikaye guteseka, ukaba ushishikaye kubabazwa. Ariko mugabo kwiyo mwavuganye ari Imana umuremyi w'ijuru n'isi, ico kintu kirambaye cane. Vyobabaza igihe waba wizeye ibitari byo, akaba atari Imana yavuze. Ariko mugabo nimba warasuzumye neza ukamenya ko ari Imana mwavuganye, ngomba kukubwira ngo naho ivy'Imana yakubwiye wowe ubona umengo nta nzira ihari bizocamwo, wowe ubona umengo ntaho vyozanana, wowe ubona umengo gutabarwa naho kuzozanana. Ariko Imana umuremyi w'ijuru n'isi ntiyigera ita urudubu umwana w'umuntu, ayizera, ayikorera mu mpwemu no mu kuri. Wewe shishikara uyikorere, shishikara wizere Imana, shishikara uyubahe, shishikara ugende nk'uko ibyagezwe byayo bigomba, shishikara ukora ibihoye n'ubugombe bw'Imana, shishikara uyumvire, nuyibe hafi, nuyisiguze, nuyisobanuze, nusenge ubudasiba, niwirinde icaha. Ibyo mwavuganye, ibyo yagusezeraniye, naho byobonekana byatevye, hakaba hariho abantu bariko baragutwenga, baravye ubuzima ubayemwo, baravye imibereho yawe, baravye ingene kumuri wowe usa n'ugenda gusa, udafise agahuzu ko gukuranya. Ariko mugabo ukaba wibitse ko amasezerano y'Imana, ukaba wibitse kw'Imana, Imana ikaba iri muri wewe, Imana mukaba mufitanye imigenderanire myiza. Shishikara, bandanya urugendo, ntucike intege, ntucike inkokora, ntiwisobanure imbere y'abantu ngo utangure kurondera ingene wobemeza, wobumvisha igituma uri kuraca muri ibyo byago, kuko ibyo byago naho wobasigurira ntibazovyumva, si vyabo, ntibazobitahura. Wewe wenyene ni wewe ushobora gutahura ibyo uri kuracamwo. None rero mwene data, shishikara urugendo, mera nk'uko ukuntu Mariya yoba yaragize kuri ya makomantere abiri batubwira. Tubona yuko bishoboka yuko yasanze adashobora kwisobanura, agatareka Imana yonyene vyo izomenya ingene isobanura. Jewe
reka mparanire ikintu kimwe rudende rwa dege, reka nshishikare kuyubaha, reka nshishikare gukora ibihwanye n'ubugombe bwayo, reka nshishikare kwifata nk'uko bari mu rugendo ruja mw'ijuru bifate, ibisigaye ntibindaba. Imana twavuganye izonsobanura, Imana twavuganye izonsigura, Imana twavuganye izomenya uko ibigenza. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo tuno munsi, none rero nuko wewe uhagarare wicecekere urindire. Iyo urugamba rukomeye, Imana muri kumwe, Imana utayitaye utayihemukiye, ruba rugiye kurangira. Iramenye ingene ibigenza, iramenye ibicisha. Imana yacu nihimbaza. None nano majambo tubonye umumarayika yahagaritse umugambi wo kubengwa mu mpisho wagomba ushigwe mu ngiro kuri Mariya, kandi tubonye ko impande zose byabyifashemwe neza. Nawe shishikara wizera Imana, shishikara uyihe ubugingo bwawe bwose, kuko turavye dusanga Mariya yafashe ubugingo bwiwe bwose arabutanga, novuga ngo yahebye amagara. Ariko rero irindi jambo rivuga ngo uheba ubugingo bwiwe ku bwanje azoburokora. Niwemere wihebera Imana, niwemere wishikanira Imana, niwemere wiyegurira Imana, atanamwe wisigarira. Hanyuma ibisigaye Imana izomenya ingene ibigenza, izomenya ingene ubutabara, izomenya ingene gusobanura, izomenya ingene gucira inzira. Twabonye yuko Mariya ata kibazo yabaye, kubera yuko yaciye arongorwa n'uwamukoye. Aho rero byari biheze, nta yandi majambo bari kuvuga, yamaze kurushikamwo, kuko yari afise umugabo yitirirwa iyo nda, kandi nawe nyene yayemeye. Igihe rero Yosefu yamukoye avyemeye, nta bandi nta bindi byari kuza, nta byageze, aho byari biheze. Tuzobona ubu rero gukurikira izindi ntambara zashishikaye kuhaba, ariko abamarayika bakavyifatamwo neza, kubera kino kigabane gitumbere kutubwira uruhara abamarayika bagize muri bino bihe by'ivuka rya Yesu. Ubwa mbere twabona ingene umumarayika Gaburiyeli yaje akamenyesha Mariya muri kiriya gice ca mbere ca kino kigabane ca kane. Kariya gace ka mbere twabonye ingene umumarayika yamenyesheje Mariya ivy'ingene agiye kuzosama inda akavyara umucunguzi. Hanyuma muri kino gice ca kabiri naco tubonye ingene uko gutwara inda kwa Mariya twagomba kumucisha agatwe, twagomba gutuma bengerwa mu mpisho. Ariko umumarayika n'ubundi arahaba, kuko burya umuntu yamafise umumarayika wiwe amugwanira, amuba hafi, amurinda, amukingira, amwibira amabanga. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, urahiriwe rero wewe uhagaze neza mu masezerano, urahiriwe wewe ucubaha Imana, urahiriwe wewe wumvira ijwi rya Mpwemu Yera, ijwi ry'Imana, ijwi ry'umumarayika rikubwira gushishikara kugendera mu kuri no mu kugororoka. Imana ishishikara kubana nawe, nta kizokugwanya ngo kigushobore, nta kizokugwanya ngo kikuneshe, kuko Imana iri kumwe nawe. Nawe uri mu mugambi w'Imana. Iyo uri mu mugambi w'Imana byose bigenda neza, ariko uvuye mu mugambi w'Imana nta gicamwe ntibikunda. Ibyo ukora byose urabona ko ata Mana ibirimwo. Imana yacu ntidutabana. Rero nuko Imana yifuza yuko nawe ubaho uri mu mugambi wayo, yifuza kubaho wumva yuko ushobora guheba ubugingo bwawe ku bwayo, hanyuma ukaburokora uburokorewe n'Imana. Imana yacu nihimbazwe. Twabonye yuko Imana itigera ita mu rudobe umuntu ayikorera ayizeye. Naho ubona uri mu bihe bigoye, naho ubona uri mu ntambara, naho ubona bikugoye, shishikara wizere, shishikara wubaha Imana, bizogenda neza. Imana izokugirira neza. Shishikara ube mu murongo mwiza, shishikara wirinde ibyaha, shishikara wirinde kuba kure yayo, hanyuma wumvire ijwi ry'uburongozi bw'Imana, aho rikubwira guca bari huca, ibisigaye ntibituraba. Imana izobikora, izobiroranya, bizogenda neza. Dusenga Imana, tudosubira mu kiganiro umutima w'ubugingo c'ubutaha, tudurabira hamwe agace ka gatatu ka kino kigabane ca kane, aho kazoba katubwira ngo umumarayika abibarira abungere. Tuzoraba igikorwa rero umumarayika yakoze, kubibwira abungere ingene vyagenze.
kugeza igihe tuzosozera kino gice gihariwe abamarayika mu ivuka rya Yesu, hama tubone kuvuga rero ku bindi bigabane. Imana yacu n'ihimbazo, dusenga Imana. Mwakoze kudutega yompi, mwakoze ku mwanya mwaduhaye mukumiriza kino kiganiro. Imana nyina amahoro ibaha umugisha uko mwitaho kumviriza ijambo ry'Imana, uko mwitaho gukurikirana buno butumwa bwiza. Imana nayo yiteho ibyanyu, Imana yugurira ibyari biboshe, Imana ikureho imiryango n'amadirisha byari bibatangiriye byababuza gushikira ubwiza bwayo, byababuza gushikira umugisha mwasezeraniwe, byababuza gutabarwa, byababuza gutahura byinshi mu by'Imana. Imana ikureho ikintu cyose cy'inzitizi cyotuma utayitahura gusumba, kuko nawe ufata umwanya wo kwironderera mu ijambo ryayo no mu biganiro biyitirirwa bivurirwa mu izina ryayo. Imana ikugirire neza, Imana ibahe umugisha. Mwarahezagiwe, dusenga Imana. Mwami Yesu, tugushimiye cyane ku bw'ano majambo twumvise, ingene mu marayika yabigenjeje hariya kwa Yosefu, n'ingene Yosefu nawe yavyifashemwo, kandi ko byose byabonetse byagenze neza. Umugambi cyagomba kiwuburizemwo kiratsindwa, ibintu bishika kugenda neza. Wakoze ko wabanye nacu rero, tugushimiye kuri ano majambo ko ari yushime yuko atambushwa muri kino kiganiro. None rero umuntu wese yisengera akavuga ngo Mana, erega nsanze naravuye mu mugabane w'abagororotsi, nsanze jewe mpora nifata uko nigombeye, none ngwiza ko imbabazi amaraso yamboneke ko umuntu afise ikintu akubwiye ngo Mana mbabarira, Mana ngirira ubuntu. Aba bantu batabawe nuko bari mu bwiza bwawe, bari ku rutonde, bose bakubaha, ntibamamazanije, ntibakozanije isoni, ntibashiranye ku karubanda, ntibakubanye ko gashamba. Mu gihe muri kino gihe abantu bitungo bahora bakundanye, iyo bahebanye kaba kamaramaza, ariko bano bantu bavyifashemwo. None rero umuntu nawe avuze ngo Mana mbabarira, navyifashemwo nabi, ndakwinginze mubabarire, umugize kwimbabazi. Bisigaye shishikara wane natwe muri bino biganiro gushika birangiye. Urakoze kuri Imana, turakwiteze. Mu izina ryawe ryera Kristo, tubyizeye. Amen.